ingorane z'injyane Burundi bwamamwo ngo ziva ku bantu bize nayo abanyagihugu basanzwe bobo ngo nibikoresho vyabo baba barize. Ivyo bikavugwa na Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi hari mu ruganda kwateguwe n'umugwi wo kumenya kuri no kurekuriranira CVR hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 29/0 mwaka w'ibihumbi 2019. Nabonye ngaha umushinga ntahe barutazara habona Imana twari turi kumwe mu myaka ya 90 mu cari ciswe commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale. Ico gihe tumaze guheza icegeranyo ciwacu twaragiye mu bene gihugu mu manyagihugu bipa ku muvutsi, hanyuma hari jambo batubwiye je numbona ko riguma ryo. Batubwiye bati twebwe abanyagihugu abene gihugu mu by'ukongera kunywana kubera byadushikiye si twe turi ngorane, bati ngorane ni mwebwe mwize, ni mwebwe mugwanira ubutegetsi. Iryo jambo batubwiye ryaramboze ku mutima kandi ivyo mutweretse mu kanya muri zya graphique baduhaye biravyerekana. Murabona yuko mu gihugu hagati abantu babitavye ari benshi, mwavuze mbere ko nuko baregera babaregera mugabo urabe i Bujumbura nyene babitavye babitaba gake. Nico gituma mu mugambi wo kurondera ukuri gufasha kunywana hari abantu mutegerezwa baye nka babandi gukorera ko gusumvya abandi. Urongoye observatoire iraba ivya eradication iraba ivyo gukingira ubunyabwoko yavuze ati les concepteurs abiyumvira abiyumviriye abatunganije kenshi ni usanga babaye intambamyi kuri uwo mugambi wo kumenya ukuri gufasha abantu kunywana. Aha rero je ndibaza yuko hari abantu mwokorera ko gusumvya abandi bakiriho. Ubwa mbere n'abarongoye igihugu, abasigaye turi bane: Buyoya, Ntibantunganya, Ndayizeye, Nkurunziza. Ubwo turuguriye imitima yacu kugira koko ditume intambamyi kugira ngo uko kuri gutuma abantu bakira kuboneka. Sindabasatinyisha, ndabahaye ikibazo mwoza muribaza. Aba kabiri imigambwe imwe umugambwe wadasigana yiprona, umugambwe Sawanya Frodebu, umugambwe CNDD FDD, umugambwe FNL, umugambwe MSD. Iyitanu abayirongoye baruguriye imitima koko kugira ngo kuri murondera kuzofasha kunywanisha kuboneke. Abarundi ubu uturavye dutwara amabible mu minwe, hari abakatolika, hari abaprotestante, hari dutwara amabible mu minwe. bamwe tukirefera kuri yo tukayavugisha icyo dushaka.
mugabo hariho ijambo rikomeye jewe nabonye, ukuri niko kuzodukiza, ukuri niko kuzodukiza. Yves Sahinguvu nawe nyene yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ati ukuri kubwicanyi bwabaye mu Burundi gukwiriye kuvurwa n'ababizi koko, aho mbere nawe nyene akishiramwo ko ari mubazi ukuri kw'ivyabaye mu Burundi. Nk'uko abandi babivuze, president baduganye n'abandi, ukuri kuzova muri twebwe bo hejuru. Umwiza uve mukuru ubakwira hose. Rero suriya muntu hariya mu bitoke, notre petit frère, nos cousins, nos neveux, muzoza kubibaza, bazobanza kubaza bamutama babajije bavuze iki. Nibumva twuguruza umutima tubivuga nabo bazovuga. Rero ni byiza gutumira abo bantu icyo bavuga. Ikindi naco nagomba kugaruka kuri tegeko, sinarose umwanya wo kurisoma ryose, ariko nanumvise bagaruka ku bintu vya manda na perezida w'ubu yabigarutseko. Itegeko rya kera ntiyabishize ko wavuze iki kibazo c'itegeko, ariko byari kuba vyiza atweretse ivyahindutse paraporo irya kera twari turizi, irindi rishasha mugabo ntaco yavuze ibitari bike. Kera bavuga ko ari manda y'imyaka 4 ishobora kongerwa rimwe umwaka umwe. Igihugu twabonyene bivuga ni imyaka 4 renouvelable entre guillemets autant de fois sur décision que de besoin sur décision du Parlement. Ariko umukuru yavuze yuko ashobora kuya formule yindi, formule légère niki. Ariko twe uri kuri yo cyumvira ukamenga ishobora kongwa nk'iyindi myaka 4 ikaba 8 kandi bakazosubira kuyongera ikaba 16. Ugasanga rero uwo mugwi dukiri wa mugwi twari tuzi ko ufise un temps limité, ubaye ahubwo umugwi permanent, une commission permanente comme la CNJ, abo muri CNDH canke yindi. Aha rero niho mfitiye ubwoba makenga, kuko uyu mugwi twe twifuza yuko woheza akazi kawo n'ingoga, ugakora neza mugabo woheza n'ingoga, kugira ngo tuje ku bindi ibikorwa vya reconciliation bigatangura bigahera, na cane cane tukaja muri development social, économique n'ibindi. Ntitugume muri ico kibazo ukamenga turi prisonnier du passé. Icanyuma cerekeye iyi phase ya déposition, bose babivuze, ni phase très délicate. Murabizi nka génération turimo twebwe dukuze, ni génération marquée encore par les charges mémoriales que nous avons vécu ces situations d'une manière ou d'une autre. Rero harusanga hariho un manque de confiance, canke une sorte d'esprit de vengeance. Ugasanga rero mwebwe rero muri sévère mworaba ivyo abantu bavuga mugatohoza neza ukuri kuje imbere, ukuri kose nk'uko mon petit frère ngaha yabivuze, ukuri kose kandi ukuri kuko turifuza yuko icaha co kwagira uwagikoze tukava nk'uko babivuze nyakubahwa mukuru w'umugwi, tukava muri globalisation ngo n'abahutu ngo n'abatutsi, mugabo wakoze icaha kikamwagirako. Ivyo twifuza. Mu guheza ndifuza yuko uyu mugwi ufatiye ku migwi yagiye iraba mu bindi bihugu hirya no hino, hariho yakoze neza nka Afrique du Sud, ndazi ko mubikurikirana cyane ibyabaye muri Afrique du Sud ngo ngira ngo babera akarorero, hari ibyabaye muri Peru, Sierra Leone, ariko hari ibyabaye muri pays voisins
je parle de Luganda naho habaye umugwi Luganda harabaye umugwi wa Severe Luganda ariko ntaco washitseko warahagiye urakora wagiye uko nta raporo wasohoye muri Zimbabwe après le massacre de Matabeleland haragiye umugwi wa Severe naho uwo mugwi wagiye uko ntacyo washitseko nta raporo watanze nyakubahwa mukuru w'umugwi ndifuza ko mutokora nk'ivyo bihugu nababwiye murakoze Imana ibajibere. Nawe Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi Severe avuga ko hariho uburyo buzokoreshwa bwo gukingira umuntu wese azovuga ivyabaye mu gihugu c'u Burundi vyerekeye ubwicanyi. Ni jambo nashaka kuvuga ko umuntu yavuze ikintu cyitwa protection des victimes et des témoins. Kubera twahaye ibwirizwa tubarungike kuri article 32 harimo ingingo article 32 yateguye ikintu mu gifaransa bise unité de protection des victimes et des témoins. Abakozi tuzorondera babahinga badushigikira muri stratégie itarinzwe kumenyekana kugira du protéger les victimes et les témoins baje kuduha amakuru. Article 32 unité de protection des victimes et des témoins kirimo mwibwirizwa nico twari bahaye kugira muri some muri subiremo hari inyisho zimwe ziva mwibwirizwa. Ikindi novuga ni ki cerekeye na vyanditse mu Gifaransa les personnes qui sont en train de mourir. Umuntu namukurikiye na cendandika Severe faites vite. Abitaba Imana mu Gifaransa bavuga yuko ils sont appelés à Dieu. Nituzobahagarika tuzovugisha abakiriho tuzovugisha abo basize tuzovugisha les archives tuzovugisha ibyanditswe ariko nabo bitavye Imana tuvuganye ukuri bivugana ukuri barasize abana inshuti imiryango nitubeshanye abakuze hari ibyo babonye abakuze bukebuke hari ibyo babonye hari n'ibyo bumvise abitaba Imana ntizohagarika mugabo lokrenda yuko twokora ariko nabo bapfuye nabo bariko baragenda hari ibyo bavuze babwiye abana babo